mwese nshuti bakunze imbonesha kuri yanyu BTV Burundi ni wa mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano arahumuriza abarundi n'abanyamahanga ku mutekano wifashe neza mu bice byose by'igihugu. Nayo umwana w'umwigeme afite imyaka 21 wo muri zone Kinama yarafashwe ataye umwana mu kazu ka sugumye. Amakuru saya gusa aya narandi donido mukaya. Ndasubiye kubaha ikaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana ano makuru. Umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano aramenyesha ko umutekano wifashe neza mu bice byose hano mu gihugu. Reka dukurikire umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu iterambere rusangi Martin Teretse. Tugarutse kuri uyu mwaka kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2022 umutekano wagumye wifashe neza cyane mu gihugu cyose cy'u Burundi. Nikimenyamenya numuzo w'abene gihugu bava mu bihugu bibanyi baza hano mu Burundi aho basidukanye n'iyonka na cyane abava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje guhimbaza imisi mikuru iheraheza umwaka mu Burundi. Tukaributsa ko mu misi heze abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC baherutse guhurira ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu nama y'uwo muryango yabereye ngaha i Bujumbura. Ivyo bikaba ari bimwe mu bimenyetso ntahinyuzwa yerekana ko Uburundi usigaye ari nyabagendwa. Twanabibutsa ko mu ciri heze abarundi baje ari benshi cyane baje mu munsi mukuru wa diaspora aba hanze bose nka bose bari baje kugira bahimbagwe uburuhuko bari barimo. Gushika n'ubu hagati kuri uku kwezi kwa Ruhuhuma umwaka wa 2023 igihugu kibandanya gitekanye mu mpande zose. Abene gihugu bari ku kivi ku mirimo yabo ya misi yose kandi baguma bahimirizwa n'intwaro kwitabira ibikorwa by'iterambere rusangi ku murindi utari bwaboneke. Igihugu kibandanya rero gikamisha amahoro n'umutekano mu ntumbero yo gutera iyindi ntambwe y'iterambere nyakuri turiko twerekeza. Abashikiranganje hamwe n'indongozi mu ntwaro baraye basozereye ikivi cyo kwishikira hagati mu gihugu aho bumvirije ibibazo n'ivyifuzo by'abene gihugu. Abo nabo baraheza bararonswa inyishu zihagije. Twagira tubonereho gufata kano kanya ngo tubeshuze twivuye inyuma ibihuha nk'ivyo ataho bifatiye, twongera duhumuriza abantu bose ko umutekano ari wose mu gihugu cyose cy'u Burundi. Eka mbere ko n'imigenderanire n'ibindi bihugu n'ivyo duhana imbibe birimwo ibandanya itera ije imbere uko buca nuko bwira. Dusubiye rero gukangurira abene gihugu gukora bivuye inyuma, bongere babumbatire amahoro n'umutekano, bame bitwararikana ntaryo ibikorwa by'iterambere rusangi kandi bame barikanuye. Abagwayi indwi barakize bavuwe n'ibitaro byo mu Kamenge bita kwa Rojanti nibo barihiwe n'ibitaro n'abasoda bahora muri Centre Afrique. Urongoye ivyo bitaro agashima cyane uwo mutima w'urukundo bagize. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Raymond Prosper niyo nkuru. Kubera Imana yabazigamye bari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Centre Afrique, abasirikare b'abarundi mu kuyishimira batoye kurihira ibitaro abagwaye ingwara zo
mu mutwe bavuwe n'ikigo kivura ingwara zo mu mutwe Centre Neuropsychologique cyo mu Kamenge benshi bita kwa Rojanti bagakira mugabo bakabura amafaranga yo kuriha ibitaro. Abo basirikare b'abarundi bahora mu gihugu ca Centrafrique barongeye bararihira abo bagwayi amafaranga yo kubashikana iyo baje bava. Colonel Nzeyimana Papien yararongoye abasirikare b'abarundi bagira indwi muri Centrafrique agasaba n'abandi kugira umutima wo gukundana no gufashanya. Twarumvise yuko hariho abagwayi bagwarenga bavuwe barakira ariko bitakunze ko baronka uburyo kubashobora kuriha ibitaro ngo beze basubire mu mihani wabo. Rero tuvyumviye twaravuze rutereka tuze dufashe abo bagwayi bakize kugira bashobore kubarihira ibitaro kubarihira imiti babavuyeko mugabo kandi dushobore no kubaha n'agatike kabasubiza mu miryango iwabo kugira twifadikanye n'aba bagenzi bacu bagwaye babone yuko naho koko bari mu bibazo mugabo ntibahebwe na gato bumve yuko bari turi kumwe bumve yuko tubafise ku mutima w'urukundo. Ku bagwayi bashaka kuri 6 bari barakize ashaka kuundwi bakize ariko ntibashobora kuronka amahera bashobora kuriha ibitaro twashoboye kubarihira amashika miliyoni 7 nibo 90 na 571 mudushimire ivyo ariko mwumvise ko ari mu ntumbero yo kwengurukira Imana kuvyiza yadukoreye yaratubungabunza turi mu butumwa natwe gukora natwe iciza gukora mu gikorwa cy'urukundo kugira tubikengurukire. Twatekanije n'agatike duca duhereza abo bahora bagoreye ngaha bakize kugira basubire mu miryango ntivyakunze nkuko twabibwiwe ko baronka n'agatike basubiza mu miryango wabo. Umwe muri abo bagwayi akaba yashimiye izo ngabo z'igihugu zabibutse mu kubarihira ibitaro no kubaronsa uburyo bwo gushika iyo baje bava. Turabashimiye kuri izi ngingo nziza mudufatiye zo kudurihira ibitaro no kudusubiza mu mihani wacu. Mwebwe ingabo turabashimiye, Imana ibahezagire yongerereze aho mwakuye. Nawe Furera Marcus Ciza arongoye ibitaro Centre Neuropsychiatrique vyo mu Kamenge benshi bita kwa Rojanti akaba nawe nyene yashimye iyo mfashanyo yongera arasaba abo basirikare ko bokwibuka n'abandi bagwayi bari mu bindi bitaro. Nagira rero mu izina y'abo bagwayi, mu izina ry'imiryango yabo, mu izina y'iki kigo SNPK no mubo dusanzwe dufatanya imirimo ya misi yose, nongere ndabakengurukire ndabashimire kuri uwo mutima mwiza mwagize mukanadutora mu bindi bitaro byose novuga ntibiri muri iki gihugu mukifuza ko muza kudushigikira no gutera intege ababene wacu bari bamaze imisi bagwariye hano. Turabashimiye rero turabakengurukiye kuri uwo mutima ngira ngo abagwayi b'ingwara zo mu mutwe saba gusa mubonye turaza kubereka n'abandi bakiri hano n'abagwayi bo gushigikirwa kuko bahura n'ingorane zitandukanye mu miryango rimwe ikaba ariyo inatuma baza hano niyo bageze ngaha rero bisanga muri ya miryango bavamwo abeshi badafise uburyo bwo kubakurikirana bwo kubahira imiti canke ibindi byose byankenegwa bagakenera rero ababama babafata mu mugongo babashigikira muri ubwo bugwayi bwabo. Havuga nti rero Imana ibongera imigisha ibasubirize aho mwakuye kugira ngo nejo canke hirya yejo nihagira ikindi muronka muze muyusubire mutwiyumvire ko
canke mwiyumvire no ku bandi bari mu bibazo bitandukanye. Iruhande yo kurihira abagwayi indwi ibitaro no kubaronsa amafaranga y'itike angana ibihumbi 150 bongeye barasigira abakiri muri ivyo bitaro bita kwa Rojanti imifuko 3 y'isukari n'ikarato 10 z'isabune. Ico gikorwa c'abo basirikare b'abarundi bahora mu gihugu ca Centrafrique kikaba catanguwe n'inkuka y'imisa yabereye aho nyene mu bitaro aho benshi bita kwa Rojanti. Prosper niyo nkuru arakenewe kuri iyo nkuru yadutohoreje. Umwana w'umwigeme w'imyaka 21 ho muri zone Kinama yarahatswe kwihekura mu guta umwana mu kazu ka sugumwe. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Arlette Mugisha. Uwo mwana w'umwigeme Irakoze Ziyuni w'imyaka 21 aba muri zone Kinama quartier Kinama nyene yarayahatswe kwihekura umwana yari yibungenze mu kazu ka sugumwe ku bitaro clinique medicale Espoir iri mu Kinama. Yituye abaganga baho ababwira ko agwaye butinya nkaribwa cyane, ariko nkuko tubiyagirwa na muganga Devote Sabiyumva ari mu bamwakiriye ngo ivyari ingwara isanzwe byahindutse bikomeye. Yaraje aje kutwitura ngaha mu ivuriro nkuko nabandi bose barabaza kutwitura. Hari nko mu masaha ya nka 6h40 uko arashika muri urgence nkuko nabandi bose bahora bahashika, arahasanga umuforomo ariko arakora, hama yaje afise amakri menshi. Mama wiwe hanini yaravute no yamuvugiye avuga yuko yahageze ko aja muri règle nuko ababara cyane. Twe rero kuko amakankayo twara tuyakira, rero uwo muganga yarahari yaramwakiriye, amwakiriye aramutera umuti nkuko twara tutera abandi. Hama umuteye mugabo abandanya afise amakri menshi avuga ko afise ububabare bwinshi. Uwo muti wa mbere arawumutera mugabo nta ntuzenya ntigeze uriyagisa. Acaramubwira ati reka mpamagare docteur, kwa docteur yarakiri muri cabine kuko muri urgence barabanze bagakora ivyabo. Hama ahamugaye docteur acaravuga ati nimutere wundi muti, caramutera tundi dushinge tubiri. Atumuteye musanze twari twampore tubiri mugabo dusa tuvukana. Atumuteye uwo mukobwa nyene cabandanya avuga yuko ababare cyane gose. Hama acaradusaba ngo bamwereke toilette. Ahejeje kumutera uwo muti aramwereka ya toilette ahantu iri, mama we acaramuherekeza. Amuherekeje baramaze y'umwanya gusa ntitwashoboye kukantifya umwanya yashoboye kumarayo. Ubwayo baramaze yongera tugereranije nka 30 minutes. Acarahindukira ahinduke entretien bari bamuhaye agacupa ashiramwo igipimo cy'umukoyo. Acagaruka avuga ngo mama we yacagaruka acavuga ngo yagiye mu bihe vyiwe. Umva tugisubiye inyuma gatoyi, mama we yavuga yuko iyo hageze kwaja muri règle ngo arababara cyane. Rero amaze kugenda muri toilette haciye akanya mama we yaciye aza acavuga ngo araruhutse, ngo mbise ngo ameze neza, ngo aciyabona ngo amarègle. Ngo rero ngo igipimo ngo ni mukireke. Mama wiwe yari kwarasaba ngo bamukoreye facture ko yaciye ngo imva ameze neza biraheze no mudukoreye facture. Salvatore Kanyamigabo umukozi w'isuku muri ivyo bitaro ari nawe wa mbere yabonye ko uwo mwana yatawe mu kazu ka sugumwe, yatwiganiye uko yamubonye. Caninjira mw'iki cyumba niho nasanga, niho navoma amazi kugira nkure ko ubucafu bwari hejuru, cambona rogari iruzuye itahora yuzura amazi. Ico nakoze naciye nambaye ga cantora agati gatonya nkozayo buke nk'uku, ngize nk'uku undugije nk'uku, icashikira kuri ya ngobyi y'umwana niyo yaje. Maze kuza naciye ndayifatisha intoke, ndayifashe ica ndayikwega. Maze kuyikwega ica numva harimwo inguvu nyinshi. Maze kuyikwega nshashiramo inguvu nyinshi, ya ngobyi icicikirayo, ca ndayizana mu ntoke
ndayizanye mu ntoke nca ndayishira ngaho, ndayishize ngaho burya ya ngobyi niyo yari yazibiye amazi aca aramanuka. Amaze kumanuka mugabo hasigayemwo makenya, nca mbonamwo ikintu kiguma kinyaga kizunguza nk'uku. Je nari nzi ko ari n'igifyera cyari kiriyo naramaze umwanya ndiko niyumviriye sinzi ukuntu naciye nkozamo intoke nk'uku, nca numva ikintu kigumye sinzi ukuntu nakoze ko nk'uku hejuru, nca mbona n'umutwe w'umwana. Wa mwanya nyene n'ubwoba n'akantu naciye ntabaza abaganga. BTV Burundi maze kuronka ayo makuru twaciye twishikira aho uwo mwana yahora yiga kuri ETS Carama. Abana bahora bigana bakaba batumenyesheje ko nabo bumiwe bavyumvise kuko yahora ari umwana yitonda kandi anabahanura. Yahora atonda ku ishuri kandi n'umuntu ntakunda gusiba kandi ntabwo ahora ataha mu masaha ataragira ngo akarote, n'umuntu aratonda misi yose. Hama ikindi naco twebwe twabonye mardi kwera lendi yaratonze, ca tubona mardi ataje na merekredi rero niho twaciye tuvuga tuje kumurabi wabo turabe ikibazo yoba yagize. Tugiye rero niho twashitse twumva iyo nkuru ko Ziyuni yoba yakoroye inda. Inkuru yacu ntitwayihagarikiye aho, twaciye tuja mu babanyi baratubwira ko nabo batari bazi ko afise iyo nda kuko babona atonda ku ishuri nk'abandi bana. Twaciye twishikira kuri zone Kinama aho uwo mwigeme ari mu minwe y'inyamiramabi, bakaba batumenyesheje ko ubutungane buriko buramukurikirana. Muganga Janine arongoye ivyo bitaro nawe aratubwira uko amagara y'ico kibondo yifashe. Cyo twashoboye kubaza ni ubucerekeye ubuzima bw'umwana, batubika umwana ameze neza gushika uno munsi kuri isaha, niyo makuru dufise. Mwomenya ko ivyo bitabaye hano mu gisagara ca Bujumbura gusa, no mu ntara ya Ngozi mu misi heze hatowe abana babiri b'amahasa batawe mu kazu ka sugumwe, bose bakaba babatoye bitavye Imana. Arlette Mugisha arakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Tukiri mu gisata c'agateka kazina muntu, abakobwa baba bavyariye iwabo barafise ikibazo c'abahungu babatera izo nda ko benshi baca bazihakana bikabagora kwandikisha abana mu makomine. Nayo umukenyezi arongoye urwego kw'abakenyezi ahamagarira abagabo kugira umutima w'ubuntu. Inkuru twateguriwe na Ange Negrita Rakoze. Aba ni bamwe muri benshi batewe imbanyi, mu nyuma ababateye izo mbanyi bakanka kwandikisha abana babo. Bamwe muri abo bigeme barashimye kwiyandika ko abo bana nk'uko bamwe bayaze na BTV Burundi bavyivugira. Se ndamubwira ati bazi nimba je waranyihakanye nta kuntu basi umwana wo mwandikisha, ngo je ngo nta mwana nandikisha, ngo umwana imba nzo guhereza iyo senkesa uzoyakira uko nyene, imba ntazoyiguha ati jewe urazi ngo nabaye butsitare ngo kuba narakuvyaye ko wewe. Ndavuga ati sawa, usobunya umwana kwije ari mu myaka 3 namwiyanditse ko jewe nyene kugira ndabe ko noza nyene baramfasha uwo muti muke ndawugura, wundi naho ari ukenewe bawufise barawumpera ubuntu. Bucumi Emirance arongoye urwego rw'abakenyezi mu Burundi agahamagarira abagabo bose bihakanye imbanyi kugira umutima runtu. Nukuri bogira umutima runtu kuko ntibamusimbiye ko nk'igikoko. Bibuke ko uwo mwana avutse mwayo mabanga bakoze ko ari umwana w'Imana kandi akaba n'umwana w'igihugu. Turasaba ahubwo ko bova mu muzimagiza novuga bakaza kwandikisha abo bana, kuko umwana avutse akazokura avuga ati jewe nta data nzi, nta data nigeze mbona, nta na hamwe yanditse. Niho bica bituma haba nizo ngeso mbi zo kuja mu biyayuramutwe, haba ukwihebura, hakaba
ibyo kwamana iryo shavu hakazovamwo n'ububisha. Erega mwene abo bana yo bagwiriye baravamwo abantu bakora ikibi mu gihugu, hagaca haba abantu b'ababandi, abantu bicana, kubera ni novuga ko ari vyihebe, aca bakura ari vyihebe kubera uko kuntu bakoze bataronka ubitwararika. Ivyo biruko mu gihe hari n'abaca bashima kubata kukubura uko bagira. Ange Negrita irakoze nawe narakenuye kuri iyo nkuru yadukoreye kubafatiye amakuru yacu hagati. Reka dusubire tubacire ku ncamake zari ziyagize. Umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano arahumuriza abarundi n'amanyamahanga k'umutekano wifashe neza mu bice vyose vy'igihugu. Nayo umwana w'imwigeme w'imyaka 21 wo muri zone Kinama yarafashwe ataye umwana mu kazu ka sugumwe. Kayo nayo nkuru yacu duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri no munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mwariko muri yakurikirana, nibishimira namwe mwese mwafashije kuyatorokanya kugira ngo ndayabashikirize atankomanzi. Shimira n'abari mu buhinga bw'ivyuma Jean-Claude Nduwimana na Jules Boris Ingabire. Shimire cyane Arlette Mugisha yarahagarikiye. Ndabashimira namwe mwese mwariko muri yakurikirana. Ndayifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza nimbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze naho utaha. Imana ibahezagire.